iki gihe rero uvugishwa n'Imana Mika yavugishwa n'amajambo. Imbere ya kino gihe hariho ibintu byari byabaye, byari byahindutse, bitari bimeze nk'uko byari bimeze imbere ya kino gihe Mika yavugishwa. Ni ukuvuga mu yandi majambo, imbere y'uko Mika avugishwa n'amajambo hariho ukuntu byari bimeze, ariko muri kino gihe avugishwa n'amajambo hariho ibintu byari byahindutse, byari byabaye nabi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, imbere y'uko rero duhava duca dusozera mu kanya kaza kuza kubera ko amazi yazindutse ageze kure nk'uko abandi babivuga, twagomba turabire hamwe ingene ibi bihe Mika yavugishijwemwo byari bimeze, uko byari bimeze kino gihe Mika yahamagagwa, kino gihe Mika yakorera Imana, hanyuma akaba uvugishwa n'Imana, akazavugishwa iby'Imana yamutumye. Imana yacu nihimbazwe. Kino gihe rero Mika imbere y'uko avugishwa n'amajambo, ubwami bwa Yuda cyangwa se ubwami bw'Abayuda hamwe n'ubwami bw'Abisirayeli bwari bubayeho ngo mu buryo ngo atabusumbasumbane ndenzarugero bwari buhari. Twamaze kuvuga yuko ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli bwahoze ari ubwami bumwe, bwahoze ari royaume imwe. Ca gihe bwari bukiganzwa na Salomo na Dawidi na Sawuli. Hatanguye Sawuli, hakurikira Dawidi, hanyuma haherukira Salomo. Inyuma ya Salomo rero ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli bwiciyemwo kubiri. Ni ukuvuga haraho ubwami bw'Abayuda haba n'ubwami bw'Abisirayeli. Twari twamaze kubivuga mugabo kandi ntitwabyinjiyemwo. Twavuze ko hari ikiganiro kirimwo iyi nkuru tutarabashikiriza, dufise amanota yacu, dufise ahantu giteguye, ariko nyine kubera ibihe kumbure bitatworohereza ingene dushikiriza bino biganiro tutaragishikiriza. None rero imbere ya kino gihe ca Mika ngo muri buno bwami bubiri bwahoze ari bumwe, kuko nubwo biri uko bwari ubwoko bw'Imana, bari abantu bitirirwa izina ry'Imana, Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Rero ngo muri buno bwami bwombi uko ari bubiri ngo bari babayeho ngo atabusumbasumbane ndenzarugero buhari, canke ngo habeho akarenganyo mu itunganywa ry'amatungo. Ni ukuvuga ubutunzi bw'igihugu, mu itunganywa ry'amatongo, ingene amatongo yari atunganijwe, canke se kumbure no mu itunganywa ry'umwimbu w'igihugu, ibyo kumbure bimbura mu gihugu, ibijanye n'amatongo. Ni ukuvuga ngo naho abantu basumbasumbana, naho abantu barutarutana, ariko ubusumbasumbane bwari buhari, ngo ntibwari ubusumbasumbane ndenzarugero. Imbere ya kino gihe ntuzeye Mika yavugishijwemwo, ni ukuvuga abantu bari babayeho, novuga ngo atawucinyiza uwundi, naho basumbasumbana ariko atari bwa busumbasumbane, novuga ngo ni ubusumbasumbane ndenzarugero. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo ibintu byari ekilibre, ibintu byari biri novuga ngo ku rugezo rumeze neza. Novuga ngo buri muntu wese yari satisfait, yarabumbwe n'icyo arico. Ntawabona ko umenga arahohotewe, arahonyangiwe agateka, naho umengo wewe ibyiwe byunyutse, ariko banaka nibo babayeho neza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero kandi ikindi kintu naco cari gihari imbere y'uko Mika avugishwa n'amajambo, ngo abantu barasabikanya muri buno bwami bwombi uko ari bubiri, ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli, ngo abantu barasabikanya akabisi n'agahiye, barahanahana, baragarukiranirako, bararabana, baritanaho, barafashanya, baragemuranira. Imana yacu nihimbazwe. Ndibuka muri iyo myaka yarenganye, imyaka irenga 10 n'ingahe gutyo inyuma, ingene iyo waronse umushitsi
byashika ugasanga imihana iri hafi yanyu cyangwa umuhana uri hafi yanyu, ugasanga uwo munsi wa mbere muciye musangirira hamwe n'uyo muhana kugira ngo nabo nyene berekane ko bakiriye uwo mushitsi yabagendeye. Imana yacu nihimbazwa ko byatubaye ko mu kibano ugasanga nabo baronse umushitsi wo mu muryango aje kurara, hanyuma tugaca duteka indya tugaca tugenda twese tugasangirira hamwe na wa mushitsi. Imana yacu nihimbazwa, tugaje gufungura tugatera inkuru tukanezerwa, hanyuma umwe wese agacagenda kuryama muhiriwe, ariko mugabo twafunguriye hamwe. Cari ikimenyetso c'ubumwe. Rero ngo imbere yuko mikavugishwa n'amajambo ngo abantu barasabikanya akabisi n'agahiye. Uwufise umwambaro umwe kumbure ufise imyambaro bireka mvuge gutyoyi, hakaba hari udafise umwambaro n'umwe cyangwa afise agahuzu kamuhereyeko, akamufasha mugenzi we akamuha umutamana akamuha umwambaro. Ugiye kurara bakabimenya, bapfa kubimenya gusa bakamuha ibyo afungura. Uwabuze harima bakamuha harima. Hariho ugufashanya, hariho ugusangira akabisi n'agahiye, hariho ugusabikanya mu mahigo no mu marushwa. Ariko ngo ibintu mu nyuma byavuye bihinduka biradabuka, ibintu biramera nabi. Ngo hagera igihe rero buke buke bigenda birahinduka, hanyuma kwa gusabikanya kuragirane kurahera mu bantu. Ngo haca habaho urugero rw'uko ngo hageze igihe ngo habaho imiryango y'abakire batunze bafise byinshi, bafise amikoro. Habaho n'imiryango y'abakene, aboro, nyarucari, abatindi. Ngo ni ukuvuga ngo bwa busumbasumbane butari buhari imbere y'uko Mika avugishwa. Muri kino gihe cyo kuvugishwa kwiwe habaho ngo ubusumbasumbane, ibintu byari byayangaye, ibintu byari byahindutse. Ni ukuvuga ngo habaho bwa busumbasumbane ndenzarugero, aho habaye aboro, ni ukuvuga ngo nyagupfa, habaho nyagupfa na nyagukira. Habaho abatunzi bafise byinshi bifise. Imiryango ngo y'abakire cyangwa se y'abatunzi ico gihe ngo yari imeze, no kuvuga ngo yari icigakiza, yaravuga rikijana. Imana yacu nidutabare bene data. Kiri nabonye ngaha ayi bavuga ngo nicuko ngo abakire bashishikara gukira, abakire bashishikara gutunga, abakire bashishikara kuronka umurengera. Imiryango y'abakire yashishikara kuronka umusesekara. Ibintu novuga ngo byashishikara kujaho ibindi biri. Uwutacafise yaba atacafise, ahubwo ngo nibyahuha kuri bano. Novuga ngo ino miryango y'abakene ngo nibyahuha byaguma bihuhuka, byashishikara guhuhuka, byashishikara kunyuka, byashishikara kuba bibi gusumbiriza. Imana yacu nidutabare ngo kugeza igihe rero babakene, ya miryango y'abakene, ya miryango idafise amikoro, ya miryango y'aboro, ibyabo byashishikaye guhuhuka, byashishikaye kunyuka. Ngo hagere igihe ngo bataba bagishoboye kuba mu bisagara birimwo abakire, birimwo abatunzi. Kubera iki? Nta mikoro bafise, ubuzima burazinze. Nimba kumbura ico gihe hariho amabutike, ndabaye nk'akarorero, ugaca usanga ibiciro biri hejuru. Umworo ntashobora kuronda ico ajana gusuma. Nimba hariho udusoko, nimba hariho amamangazini, nimba hariho ama-alimentation, babakene bakabura ico bosumisha, bakabura ingene bobaho. Ubuzima bushishikara kuba nabi, ngo kugeza nango byabaye ngombwa yuko ngo babona yuko batagishoboye kuba mu bisagara by'abakire, batagishoboye kuba mu gisagara ca Yerusalemu. Ngo abadashoboye kuba muri ibyo bisagara birimwo abakire bose, kubera yuko n'ibyahuha byahutse, ngo baca bagenda kuba mu bisagara bito bito. Twovuga ngo n'amakartier y'abakene, n'amakartier y'aboro, n'amakartier ahuye n'amikoro make bafise. Imana yacu nidutabare. Ikindi kintu cyari cyabaye muri kino gihe cy'uvugishwa n'Imana Mika, ngo ico gihe
ngo urudandazwa hagati y'abayuda y'ubwoko bw'Imana ngo n'ibihugu bibanyi by'ibipagani. Ibihugu ni ukuvuga tuvuze ibihugu by'abapagani ni ibihugu bitari bifise isezerano ryabo hagati y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'ibyo bihugu, kubera yuko icyo gihe Abisirayeli nibo bari ubwoko bw'Imana, ryari ihanga ry'Imana. Abandi bose bari abanyamahanga, mbere basenga ibishushanyo, ibigirwamana, nizo zari imana zabo. Rero ngo urudandazwa hagati y'ababakire, babatunzi, babandi ngo bashishikaye gutunga umurengera, urudandazwa ngo hagati yabo ngo n'ibyo bihugu by'ibinyamahanga ngo rwaragutse cyane, ruvuga ngo rwarateye imbere cyane, rurakomera cyane, bakagenda bararangura muri ibyo bihugu ibidandazwa, ibyashara muri bya bihugu by'abanyamahanga. Muri kino gihe novuga ngo bakagenda kurangura mu Bushinwa, bakagenda kurangura kumbure za Dubai, bakagenda kumbure kurangura mu Buhindi, bakagenda kumbure kurangura muri Uganda n'ahandi mu bindi bihugu kumbure, bakagenda kurondera y'ibyashara. Rero ibyo bihugu rero ngo byari bikikuje ubwoko bw'Imana, ubwami bw'Abayuda, ngo byari bifise imico mibi yo gusenga ibigirwamana n'izindi ngeso mbi Imana yari yarabujije abantu bayo. Rero kubera ko ngo haciye habaho uruja n'uruza, habaho imigenderanire iraguka ikwezwe n'ubwo rudandazwa, bikabyumvikana ko nabo nyene bashora ibintu mu bwami bw'Abayuda i Yerusalemu, bakaza bagashora ibintu bambaye uko bigombeye, bafise ibiyeye canke novuga ngo ibi by'ibikumbure by'ibisharizo bitandukanye mugabo bihuye n'imico yabo ya gipagani. Ibyo rero ngo byaciye bikwegera karambara ubwoko bw'Imana, kubera yuko imico y'abanyamahanga yaciye yinjira no mu bwoko bw'Imana, ngo batabadukamwo n'ingeso mbi zo gusenga ibigirwamana, kuko babuye basumakwa iyo mico mibi y'abanyamahanga. Babona inyambaro zabo bakavuga ngo mugabo tubona umengo nabajya baraberewe, none bajya bose abantu nkatwe, reka twiyambarire kujya. Ni ukuvuga ngo izo ngeso z'abanyamahanga zica zirabandukira. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi. Ibyo byose rero biraba bikwegera Abisirayeli gucumura, bikwegera Abisirayeli ibyaha by'ubugesera, by'ubuyobe. Ni ukuvuga ngo bwa busumbasumbane, kwa kutagira impuhwe, kwa kutagira umutima w'urukundo, gushishikara kwaguka, ibintu biraba nabi. Imana yacu nidutabare.